Kwiriki mwahisemo ipiripiri kubera iki mwahisemo mu Cibitoke? Kugira ngo duhitemwo ipiripiri twaragendereje turaraba ibiterwa njabukamazi dushobora gushora mu bihugu bindi bikatuzanira amadevize. Jewe narisanzwe ndumurimyi w'ibyo kurya ibiraya n'ibindi n'ibigori, mugabo iyo dushoye dusanga tuguma muri ya mafaranga nyene y'igihugu y'amarundi tuba dufise hano. Ariko ipiripiri ndayijemo kugira ngo ishobore kutuvyarira umusaruro twinjiza amadevize mu gihugu. Kumbure mu mabanga mufise y'ukwama muriko muraplanifya ivy'igihugu, nibaza ko akanya karorohaga mutama kuja mu burimyi. Akanya iyo ubishatsi burya igikomeye ku mwene gihugu canke ko ari we wese, ivy'igihugu turabikora kandi turafise amasaha yo kubikora, muga turafise n'akaruhuko. Okay. Ubwo bashinga amateka mu mwaka turaruhuka. Mwakuze abakozi ba leta bataja mu burimyi. Uyu munsi muriko donc abakozi benshi ba leta bariko baritabira ukamo k'uburimyi, ubworozi n'ibindi bisatu usanga bariko baragerageza ko investisamo. Nk'ishusho y'akazoza ku Burundi ubona kuva mutanguye kubikora nk'inyuma y'imyaka 10 20 ubona Burundi buzoba bugeze. Inkebuzo kuri bo na jewe sindarenga imyaka yo gwaruka, ndacari munsi ya 40. Okay. Bisigura ko ugwaruka no munsi uhejeje amashuri aca yihutira kuja mu gisagara nta kazi kariyo. Kandi aha tuvugana je ndafise umukozi ankorera mu Nkwavu nawe ndacari umujene. Yari ni Muramvya kandi si kure, ndasanzwe noroye n'inkwavu. Okay. Ndamuhemba ibihumbi 200 ari umukozi umwe kandi wewe no kwiga ntiyize wanashaka. Wow. Usanga asumbya amafaranga nabo bitwa ngo barize kandi bariko barondera ubuzi. Nkuko yabibabwiye twe twakoresheje umwavu twikorera ngaha nkuko nabivuze n'umwavu kama. Kugira ndabivuge mu buryo ngira ngo butari muri science wari wese ashobora kuvyumva. Donc ni gisyogororo cinyo. Inka Nyabarega muga Nyabarega ivuye mu gisyogororo cinyo. Muta ivyo bintu birashoboka. Okay, yes. Agaciro Media tubaramutse cyane, tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga. Ni navyo twipfurije umushinga amateka honorable Jean Claude. Monsieur tukuramutse cyane. Ego. Usanzwe uri novuga ngo umukozi w'igihugu atasanzwe kumbure ibi murimwo ngira biri no mu byo musanzwe mujeje guplanifya ukuntu igihugu kumbure kizotera imbere. Uyu munsi rero mutama tukusanze mu bintu by'uburimyi. Mutaye niki ubitubwirako? Ego murakoze Agaciro Media kuba mwatugendeye mukadusanga no kuri tele mu mirima y'ipiripiri. Jewe nkuko bivuze n'umushinga amateka yatoye mu ntara ya Muramvya. Okay. Muri manda ya 2020. Uno munsi rero udusanze ku kivi nkuko ubibona, aho twashoboye kuba turiko turagwiza imbuto z'ipiripiri. Twitaba akamu na cyane kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Okay. Ahamagarira abarundi bose bashoboye kuja mu burimyi n'ubworozi kugira ngo bikunde dushobore gutera imbere twese. Rero kuri iki citerwa c'ipiripiri nashoboyemwo, turi mu mirima yo kugerageza kugira turabe ko turonka umwimbu wo gushora hanze kugira n'aya mafaranga y'agaciro ashobore kuboneka. Ego mwahisemo ipiripiri. Kweki mwahisemo ipiripiri mu mbuto zose, we nk'umunyamuramvya mu ntara Muramvya sinzi kwihamera, mugabo kano kanya turi mu ntara y'Cibitoke. Kweki mwahisemo ipiripiri kubera iki mwahisemo mu Cibitoke? Kugira ngo duhitemwo ipiripiri twaragendereje turaraba ibiterwa njabukamazi dushobora gushora mu bihugu bindi bikatuzanira amadevize. Jewe narisanzwe ndumurimyi w'ibyo kurya ibiraya n'ibindi n'ibigori, mugabo iyo dushoye dusanga tuguma muri ya mafaranga nyene y'igihugu y'amarundi tuba dufise hano. Ariko ipiripiri ndayijemo kugira ngo ishobore kutuvyarira umusaruro twinjiza amadevize mu gihugu. Okay. Umukuru w'igihugu yama ariko arabiduhamagarira. Rero kuba namushimiye kusanga mu ntara ya Cibitoke siho mvuka, ariko ni intara mu by'uburimyi dufatirako, ni intara imera, ni intara irimwo novuga kazoza gakomeye mu gihe igihugu cyo hashira
umugambi ukomeye wo gusoroma wo gutera ibi vyamwa kuko mu ntara ya Cibitoki n'ahantu dusanzwe tubona yaba Cibitoki canke Bubanza iyo uteye igiterwa citabira kandi kikamera uko cifuza. Rero nico gituma twaje mu ntara ya Cibitoki mugabo n'ahandi tuko turarondera imirima hirya no hino za Karusi kugira tuje kugubandanirizayo uyu mugambi wacu. Okay. Kumure mu mabanga mufise y'ukwama muriko mura planifya ivy'igihugu nibaza ko akanya karorohaga mutama kuja mu burimyi. Akanya iyo ubishatsi burya igikomeye ku mwene gihugu canke ko ari we wese ivy'igihugu turabikora kandi turafise amasaha yo kubikora muga turafise n'akaruhuko. Okay. Ubwo bashinga amateka mu mwaka turaruhuka amezi 4 muri aya mezi 4 rero turaheza tugapanga iby'ubuzima bw'iwacu cane burya tunjiramo kugira ngo dushobore kwitaba kamakanye n'icubahiro kuko yamarika aravuga ko iyo tutabona gasohoka dushobora kubona nakinjira kuko tunigana turondera amadevize mu gihugu kuko murabona amadevize ahava hari mu cayi n'umwikawa ariko umwanya tumaze murabona ko tugumana ivyo bibazo. Rero jewe icatumye nza mu ipiripiri no kugira nshobore guronka umwimbu nshorera hanze ibindi byose birashoboka mugabo ipiripiri nayo nkuko nyene icubahiro yamarika araduhamagara aravuga ko no hanze abamaze kujayo benshi baravuga ko hari isoko. Rero nico gituma nemeye kuja mu ipiripiri kugira bikunde nshobore ya exporte kugira bikunde nshobore kwinjiza amafaranga mu gihugu y'agaciro. Okay. Muta ngira ngo uko mwebwe mwakuze abakozi ba leta bataja mu burimyi uyu munsi muriko donc abakozi benshi ba leta bariko baritabira ukamo kuburimyi ubworozi n'ibindi bisatu ugasanga bariko baragerageza ko investisamo nk'ishusho yakazoza ku Burundi ubona kuva mutanguye kubikora nk'inyuma y'imyaka 10 20 ubona Burundi buzoba bugeze. Ego murakoze. Abarundi baraciye umugani kumwera uvi bukuru gakwira hose. Umukozi wa leta ntiyobona umukuru w'igihugu ari kararima ari karorora hama ngo nawe ace yicara kuko dufise umukuru w'igihugu afise imbono zidasanzwe ico no kwita vision mu rurimi rw'igifaransa aho yereka abarundi ico dukeneye burya ico dukeneye no gufungura ni dawe wa twese uri mu ijuru ibindi byose biza bihari iyo rero umuntu yikwije muri ivyo aca asigara arondera ibishobora kumusahiriza. Rero nkibaza ko uno munsi umukozi wa leta ahubwo yahejeje kurangura iyo mirimo y'igihugu nawaca yihutira mu mirima kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu kandi tumaze kugwiza umwimbu n'iterambere mu gihugu rirashoboka. Mu myaka 10 rero nkuko mubivuze mu myaka 20 dushize inguvu hamwe ubushikiranganje bubijejwe bw'indimo bugadufasha n'ubworozi cane guhiga amasoko hanze kuko ikiriko kirahanga abarimyi n'aborozi nuko kenshi biriko biravugwa atabyo biheza ngo bije mu ngiro tugasaba ko ubushikiranganje nabwo bwo bishiramwe inguvu kugira ngo bushobore aho abagwiza tunga abagwiza mbuto abagwiza mwimbu bagirira ikibazo naho kuronka amadokima yo kugira ngo bashobore guheza ngo bashorere hanze uwo mwimbo wabo. Ubundi ubusigaye inyuma y'imyaka 10 biragaragara neza ko igihugu cacu c'u Burundi kizoba kigeze heza cyane. Uyu munsi mwebwe ndabita nk'imboneza mwebwe imboneza ugwaruka nicyo rubwira cyane urabona abize bacabaza mu bisagara donc ni iki nk'inkebuzo kuri bo. Inkebuzo kuri bo na jewe sindarenga imyaka yo gwaruka ndacari munsi ya 40. Okay. Bisigura ko ugwaruka no munsi uhejeje amashuri aca yihutira kuja mu gisagara nta kazi kariyo kandi aha tuvugana je ndafise umukozi ankorera mu nkwavu nawe ndacyari umujene yari ni Murambya kandi sikure ndasanzwe noroye n'inkwavu. Okay. Ndamuhemba ibihumbi 200 ari umukozi umwe kandi wewe no kwiga ntiyize wanashaka. Wow. Usanga asumbya amafaranga nabo bitwa ngo barize kandi bariko barondera ubuzi. Rero nkibaza ko abajene buno munsi ko bagiriwe amahigwe leta mvye leta nkozi ikabarondera banke bije payeji kabiri kirakurikirana imigambi nta kindi cyo gukora atari kubyaza umusaruro inguvu zabo kuko baracafise umwanya wo gukora bobo kandi ni banke zirabashigikira kuko zaje ku bwazo bwizo bwabo bajene. Nkibaza ko rero uno munsi umujene yo bafise umugambi nibave mu mapuro bategura imigambi hama bayishikirije amabanke banque de jeunes na payeji bashigikire kugira dushobore kuduza umwimbo ndetse iyo bamaze guteza umwimbo bamaze gutera imbere nta nakazi ka leta bongera gusubira kubona ko akazi ka leta bahembwe ntica ntikize ugasanga no gutonda no gutaha mugabo kugira uzotera imbere nuko bikorera ibyawe. Wow.
Okay, ibi mwakoze ngaha sinzi numvise umengo ngo yari ese ya mbere. Ubona umwimbo ari bimeze gute? Ego ni ese ya mbere ku mwimbo tubona bimeze neza cyane. Abahinga bashoboye kudufasha bari hano. Turiko turaraba hano turafise ibitegwa bya baba ibihumbi 10 ni kuri hafi hegitare ntishika. Ndukuvuga mwari mwateye imivyaro ibihumbi 10. Ego twateye hafi ibihumbi 10. Ibyo ibihumbi 10 rero turabona ko umusaruro kuronka itoni 10 ntaco bisaba. Wow, itoni 10 z'ipiripiri. Ego. Wow. Okay, si hoba takindi twirengagije kuvuga ko cyari gikenewe ngira ngo twaje tuvugisha umugronome mwakoranye kuri ibi bintu. Ego nawe arahari ni nawe yadufashije jewe namusanze ahari ndiko numva ivyo avuga ncavuga ntereka tubikure mu majambo tubishire mu bikorwa tuca turaza kuri tere naha rero iyi piripiri mubona hano ngira niwe yoca nabisigura gusumbya akavuga ingene yabikoresheje naho bigeze no mwembo dufise murakoze. Okay, turi kumwe rero numwe mu bafashije no mu honorable buno burimye kugira ngo bukundike ngo byaciye kuri wewe Mutama. Ego gira ko mwidondora. Nitwa Nyongera Florent nkaba ndi umuchercheur muri n'umushakashatsi mu bintu by'umwavu. Okay. Kama igihe twahura n'umu honorable yarambwiye umugambi ashaka gukora umugambi wo kurondera igiterwa twoshobora kuba twojabukana hanze y'igihugu. Yego kugira turonke dushobore kuba yoja mu mugambi wa nyene icubahiro yari yadusavye gufata abarundi yuko bogwiza ibiterwa bishobora kuba byojabukana twozana amahera y'agaciro ava hanze. Twaricaye hamwe turiyumvira cansanga kimwe ico yari yariyumviriye uwo mugambi w'ipiripiri yari yarageze kuwukora mugani ntiwagenda neza. Ntivyagenze neza harabayemwe ibintu vyinshi ifumbire ntibaronse ifumbire yo biranagwara ntivyashoboye kuba vyobaho. Je namubwira nti jewe uwo mugambi ndawumva ntikandi kugufasha ko ndi muri ivyo bintu by'ubushakashatsi bw'imyavu. Ndukuvuga wewe rero mwavu kama ntavyo kuzana wewe amangire ngira ngo wavuye he na he sivyo mwakoresheje ko tubona ipiripiri zamye ari nyinshi. Oya eka haba namba nkuko yabibabwiye twe twakoresheje umwavu twikorera ngaha nkuko nabivuze n'umwavu kama kugira ndabivuge mu buryo ngira ngo butari muri science wari wese ashobora kuvyumva. Donc ni gisyogororo cinyo twe twakoresheje ngaha niteze ko mugira mu mbwire yuko ari nyabarega. Oya ni nka nyabarega muga nyabarega ivuye mu gisyogororo cinyo. Muta ivyo bintu birashoboka. Inyo wo kwiza nk'ikiro cyo mwavu ryari. Twebwe umwavu wacu kimwe uroroshe gukoresha kuko n'umwavu w'amazi. Si umwavu bwende barashira mu ibango nk'umwavu nk'uyu w'inka canke w'impene twebwe n'umwavu w'amazi uroroshe gukoresha kandi nukuri urakora nkuko mwavyishikiye mukavyibonera ngaha urakora neza gose. Okay, twabonye umengo nkuko twabonye mu icupa umeze nk'amazi none muku ukoresha no gupompa no kuvomera. Mu kukoresha barapompa kandi urumva twasanze ari uburyo bworoshe gukoresha ubundi bwo buryo buriho bwo bwijya mwavu yindi bakoresha nk'ibi bamenyereye bya DPAE by'ifu kuko bigusaba gukoresha abakozi benshi mugabo uyu mwavu ushira mu ipompo bagapompa ugacuha umuntu akagendera pompa. Donc uranyarutsa kandi uranyarutsa gukuza ibitego n'umwimbo ukaba mwinshi. Ku mwimbo ugeranije nk'izi engrais chimique no mwavu kumbure sinzi ko ari na mwana wikoreye ahubwo canke no mwaguze ubaho. Ntiduhave twica akazi k'abantu kuko umwavu wa kizungu uratandukanye n'umwavu twe dukora wa kama. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Twe rero twahisemo gukoresha umwavu kama kandi turabona ko umwimbu ugeranije kuri bijya bakoresha umwavu w'ikizungu nibi we wakoresheje umwavu w'ikirundi urabona itandukaniro rikomeye. Ego gose nkuko mubibona na mwebwe
ibiterwa ni binini biratotahaye bisa neza kandi byaranyarutse. Turavye hariho abandi ngaha hepfo bakoresheje umwavu w'ikizungu, nukuri uravye harakarusho kanininya gose mu mwanya byanyarutse, ibi byaranyarutse gusumba ivyo abo bakoresheje umwavu w'ikizungu. Wow. Kandi uri kuranaraba n'umwimbu wacu vraiment urateye igomwe nkuko mubibona. Uwo mwimbu wa mbere, umwimbu uzogaruka wa kabiri uzoburi na mwiza gusumba. Okay. Nkuko mwari muvyiteze kuko iyi nibaza ko ni ese ya mbere ngira muri ipiripiri sinzi. Nibaza ko mubaza honorable kuko hajya nta ukora ikintu hamakiha amanota. Okay. Nibaza ko ari mwe mwoduha amanota. Oya we jewe nkubibona ndabona ko ari vyiza cyane. Nawe nyene yabishimye ko bimeze neza cyane. Mugabo wewe rero nawe nk'umuhinga muri vyo ukiza kugira ese ya mbere. Wari biteze ko bizoba ngaha canke bizoba munsi canke hejuru yaho? Oya nukuri byagenze nkuko twari tubyiteze. Okay. Nukuri nta gishasha nk'umuhinga, nta gishasha na kimwe cyabayemwo uko twari twabiharuriye niko byaje. Okay. Muri kino gihe hariho abantu benshi bariko barijukira uburimyi bagashira muri mitahe minini ndetse harimo n'abarundi baba mu mahanga batwita diaspora. Uwo kwitura ngo mufashanye ibintu byo kurima birashoboka? Birashoboka nkuko namufashije Honorable Claude. Okay. Nibaza ko ari nico ikintu mu Burundi cyambere dufise. N'urukundo. No gufashanya. Okay. Tubandanye dufashanya abafise ubuhinga mu byo bafisemo bafasha abatabifisemo. Umwe arashobora kuba afise uburyo uwundi afise ubuhinga, bagiye hamwe bashika ku kintu kingana nk'iki. Sinzi uko bonyemerera nkabereka nk'umwimbu w'ipiripiri uri kuraza wa mbere, umwimbu mwiza gose, n'umwimbu twishimiye, n'umwimbu wavuye mu rukundo no gushira hamwe akazi. Nukuri ni ibintu turiko turishimira gose, ahubwo twotera intege gose abantu bose nk'abo ba diaspora canke abantu bifuza bose eko ari we wese yifuza kurima dukoresheje umwavu kama birashoboka, eka muravyibonera na mwebwe. Okay. Ikindi ngo ubu buhinga bwose n'ubu bwenge byose ngo ubwo wabirahuye i Burayi? Narahuye i Burayi. Hajya ni vyiza kujabuka, abakera nibo bavuze ngo akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze. Ego. Hajya iyo ugurutse hariho ubuhinga wiga. Hama ugashirako n'ivyo wize, hama tugashirako n'ibi dufise ngaha, hama tukabiha n'agaciro ivy'iwacu. Okay. Kuko ivy'iwacu murabona ko ari vyiza gose. Wow. Okay. Mutasinzi nimba atakintu cyo kurenza ko no bashimira cyane. Urakoze na. Good. Urakoze na. Good.